n'uyu mugambi kirimbuzi wa satani nibi byose mwagiye mwumva. Niro bene data ibintu kugira ngo tubihungu bwa mbere ico twokora inama twokora uko twobigenza. Icambere ni muze twumvire mpwemu yera, twumvire Yesu, kuko nababwiye documentation dufise ni mpwemu yera. Enda twumvire mpwemu yera uko niwe niwe documentation dufise, niwe ajejwe iperereza ry'abariko baja mwijuru. Nkuko ibihugu usanga igisika cyose kiba gifise iperereza, niyo natwe turafise ijuru rafise documentation kandi ikomeye irongowe na mpwemu yera. Uwo rero nimuze twemere inama ariko aratubwira, duhebe ibi byo kurya n'ibi byo kunywa bihumanye, duhebe izinyambaro zihumanye, duhebe ibintu byose ibi by'amaproduit chimique bagenda batuzanira, ibintu bishasha byitwa ngo niterambere tubitera umugongo. Hanyuma mu burimye dusubire ku burimyi bwo hambere, ibi by'amase ya kijambere tubireke, mu bworozi dusubire tworore nka hambere, ibi bintu by'ikizungu tubireke, nari byo biduha byinshi ariko nivyo bizotwica. Hanyuma bene data mu kurya mu kunwa dusubire kuri ibi bya kera, twirire ibi twirimira, turye ivyamwa, turye n'izindi rya twarimye, ibisigaye dusenga Imana. Katumaze gusenga Imana izotwungura ubwenge. Abahinga muri twebwe barahari, Yesu azobatanga kandi nubu barahari. Hanyuma ibintu bisubire kugenda neza. Hama ikindi ibi by'imigambwe, ibi by'amadini abantu bareke kuryana uko n'umutego twatezwe, kuko uwanka mwene se wese ni umwicanyi, kandi nta mwicanyi azoja mu bwami bwo mwijuru, kandi nta canduye nta n'igihumanye kizoja mwijuru. Nta muntu azoja mwijuru yarambaye amagufa y'abantu, nta muntu azoja mwijuru yarayiriyakanga ubutara akajya n'amagufa y'abantu, nta muntu azoja mwijuru yisiga ubwonko bw'abantu, nta muntu azoja mwijuru yisiga intanga z'abagabo, nta muntu azoja mwijuru yerekana intege, agenda yerekanye intege, akambara amapasura, akashirako ibisuko, agashirako amahereni, agashirako amatatiwaje, akagira iki. Ibyo byose nta uzoja mwijuru byambaye. Nta mugore azoja mwijuru yambara ipantaro ry'umugabo wiwe, nta mukobwa azoja mwijuru yambara imini, nta mukobwa azoja mwijuru yambara mukondauti. Ibyo byose ni ibyo batuzaniye, ni inyambaro z'abadayimoni batuzaniye, ni ibyo kurya by'ibisigo bariko baratuzanira, ni ibyo kurya byanduye ko batuzanira, ni imigenzo ipfuye batuzaniye. Ibyo byose tuvyiyambure, tubitekure, dusubire tube abantu b'Imana. Aho uri hose wambarire Kristo, aho uri hose ugendere muri Kristo, aho uri hose umeko ibyo gufungura ufungure uhesha Kristo icubahiro, ibyo urya, ibyo unwa, ibyo wambara, ibyo uvuga, ibyo ukora. Yesu adufashe kandi adutabare. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Koko bw'Imana dusangira urugendo ruja mwijuru, nongeye kugira ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka. Yesu nashimwe. Ikindi gice kigira kane, nibaza ko ari naco gice gaba kiza gusozera kino kiganiro tumazemwo iminsi. Amayeri satani yakoze n'imitego yateze kiremwa muntu kugira ngo bikunde kirimbugwe, abantu benshi baze bisange muri gihenomu bahomba ubwami bwo mwijuru. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Mwami w'abamenya ko badata twese uri mwijuru, uragaheza yego gukora kona kubw'imbabazi zawe Imana. Ndakwinginze no bushike kubana nanje, ndakwinginze nyakuba ntabari je ngaragara n'ubu Mana bari ugaragara, mbakanwa nawe wivugire, uzobukoze bisigaye mbikoresho cyawe muri byose. Mana uzobugize neza, ushike kubana nanje, uzobukoze. Mbisavye nizeye kubikora mu izina ry'umwana mukuru wa Yesu Kristo, amena. None bene data, dusangira urugendo ruja mwijuru mu bice birenganye. Twagiye tuvugana ibitari bikegura mu gice ca mbere, mu gice ca kabiri ca gatatu twaravuganye amayeri satani yagiye atega mu mpande zose. Twagiye tuvuga ibitari bike. None rero uyu munsi tuje kuvugana ku bisata bisigaye, harimo mu kijanye n'imico n'imigenzo by'ibihugu ukuntu vyagiye bihindurwa, harimo mu bijanye n'amagara y'abantu, harimo n'ibijanye n'indero,
haba mu mashuri ndetse no mu miryango, uko byagiye bitegurwa n'ukuntu biriko birategurwa kugira ngo umuntu aze yisanga ahantu adashobora kwikura. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero n'ubu ijambo n'ubu turiko ni rya jambo ryabo tunigana, abo tunigana bari bo tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere n'abaganza isi y'umwijima. Ni kuvuga abo tunigana nibo turiko turarabira hamwe muri ikiganiro cyose. Yesu nabahezagira. None rero ntatebeje twagiye tuvuga n'ibitandukanye hirya no hino muri ubuzima tubayemo, kuko nibwo turiko turagwanirizwamwo. Yesu adufashe kandi adutabare. Uyu munsi rero nagomba ko tuce tubandanya n'ibikwirikira uko twemeje kubibabwira, reka tunyarukire mu kijanye n'imico n'imigenzo by'ibihugu. Yesu nashimwe. Nkuko twagiye tuvugana ku kintu cerekeye ibiremwa biba muri twebwe ariko atari abantu, bivuka bisa na twebwe abana b'abantu, ari ryo rya jambo ngoma ngaruka ko Yesu yavuga ngo reka bikurane bimwe by'urwafu n'uburo. ni ukuvuga hari ibiriba muri twebwe ariko atari nkatwe, ari ibindi biremwa kandi byaje kuri mission ikomeye, nkuko Kristo nawe yaje kuri mission ihambaye yo gucungura kiremwa muntu cyambaye umubiri, navyo byaje kuyobya kiremwa muntu cyambaye umubiri, byambaye imibiri. Kandi ivyo navyo bikaba byatanguye kuva isi kiremwa, kuva abantu ba mbere Adamu na Eva bahenzwe n'umugwanizi Satani, kuko ico icakora murabizi ni umubeshi n'umwicanyi, kandi ikimugenza no kurimbura no kwiba abantu b'Imana. Yesu adufashe kandi adutabare. None rero ndagarutse muri kino gice kigira kane ca kino kiganiro kugira ngo tubandanye. None rero tuje mu bijanye n'imico n'imigenzo by'ibihugu. Yesu nabahezagire. Ibi biremwa rero kubera yuko nababwiye ko atari abantu ariko bisa n'abantu, nababwiye ko biba bifise ubwenge, biba bifise kumenya, biba bifise no gutahura, biba bifise no kubona n'ibiri imbere. No kuvuga rero ico baciye batangura kutunyaga bamaze guca mu buryo bwa politike, bagaheza bagakura intwaro zari zihari bagashiraho izabo za ntwaro z'amagaburanyama zirangwa n'amacakubiri y'amoko n'imigambwe n'amadini. ni ukuvuga ikibiranga ni ivyo bintu bitatu: amacakubiri, imigambwe na amacakubiri y'amoko, y'imigambwe na y'amadini. ni ukuvuga ivyo rero bimaze kubaho, ni ukuvuga hacaba akajagari, nta rukundo ruba ruhari, kuko iyo bagomba gushika ku kintu nababwiye ko bateza akajagari, bakiriya desordre, hanyuma kugira ngo bikunde ivyo bagomba babishike ko. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero bene data, ni ukuvuga rero ngaha ku vy'imico n'imigenzo bamaze gushiraho ubutegetsi bwabo, baciye bahindura imico n'imigenzo y'ibihugu, baciye batuzanira imigenzo bashatse. Ubwa mbere ndavuga mu nyambaro baciye batwigisha kwambara inyambaro za kidayimoni. ni ukuvuga umugore ntiyaba akimenya ko ari umugore. Iwacu mu Burundi umukenyezi murabizi uburyo yambaramwo, niyo muri ko murabiraba na cyane muri aba bene gihugu bato bato batarafatwa n'ivy'agasirimu, urabona uburyo yabambara, uburyo bafata igitenge bakagishiramwo umugozi, hama akagikenyera, hama hejuru akarenza k'ikindi, ku buryo bw'uko atagihimba ciwe c'umubiri wopfuye ubonye, ata ntege canke atamatako yiwe canke aha ku murundi hiwe wobona. Hanyuma no mu bitugu ntubone amabere yiwe, ntubone mu mugongo canke imbere. ni ukuvuga ibyo rero ugasanga bambaye mw'ubwo buryo, hama igitambara akakizinga neza, hama akagiha ipfundo inyuma, ibisigaye akavyihoza. ariko rero byose twaciye tugira iki? Twaciye tubinyagwa, baca batuzanira ivy'igisirimu. haza igisirimu, ni ukuvuga umumama yibagira ko ari umudamu yubatse, ntiyaba ari iki kimutandukanya n'inkumi. ni ukuvuga ubu unyaho bari usanga ari amakanzu, usanga ari amajipo n'udupira, naho nyene ya majipo y'amapasura, ya makanzu asatuye mu mbavu, ya makanzu yerekana ibitugu, ya makanzu yerekana amabere, ya majipo akabana ibisusu, akerekana amakareso baba bambaye munsi, akerekana ibitsina byabo ukuntu biba vyicafye. ni ukuvuga izo aca barizo bambara, abarizo twigishwa kwambara kidayimoni. Yesu adufashe kandi adutabare. ariko genda murabe umumama yambaye igitenge nkuko natangwe ndabivuga, yagikenyeye neza, yashizemo umweko,
ariko akakigira ku buryo bw'uko mu nda hajyamo ibintu bimeze nk'imikonyo, mu kirundi niko babivuga, ugasanga epfo kirashika nyene ahanye kuri kano kagufa ko hejuru y'iyo bita ku jisho ry'ikirenge, ugasanga arikwije, nta ngorane niyo ari mu bikorwa vyiwe, nta bwambure bwiwe bugaragara. ni ukuvuga ijya niyo nyambaro Imana ishima, niyo nyambaro hajya uba wambariye umwami w'abami Yesu Kristo, uba wambariye ijuru, uba wambariye data wa twese ari mu ijuru. Ariko baca batwigisha inyambaro za kidayimoni, baca batuzanira kwambara amajipo asatuye, batwigisha kwambara amajipo afata akabana ibisusu, baca batwigisha kwambara impuzu zibonerana zerekana ubwambure. Naco gituma haje n'ibitambara biza nk'ubwo buryo, nk'akarorero bakarorero ku bwoko bw'ibitambara vyitwa amasate. Sate uko yo bimeze kose naho isonesha nk'impuzu imeze gute, itegerezwa kwerekana uburanga bwawe, itegerezwa kwerekana ukumeze, naho yoba itakubana, abayibona kurya kuntu iyagagira bategerezwa guca bagira ukwipfuza muri bo, kuko iriko ibintu menga n'amavuta isize, ibintu bikayangana. Nubwo umuntu atwafise imigambi yo kukwipfuza, kubera kiremwa muntu cyane cyane igitsina gabo bakozwe mu byo kuraba, iyo bariko bararaba bafise gushima n'ingoga, uca usanga habayemo kwipfuza kurenze, abantu bagaca bama mu byaha by'ivyipfuzo, bakama mu busambanyi bw'ivyipfuzo, kubera inyambaro bashiki bacu n'abavyeyi bacu baba bariko baragira iki, barambara. Yesu adufashe adutabare mu mico n'imigenzo by'igihugu. Icambere baje kugira iki, baje kutwigisha kwambara kidayimoni, badukura kwambarira Imana, abantu baca bambarira Satani n'abadayimoni. Bica bituma rero biteza akaga, biteza ubusambanyi, biteza ubwibone, biteza n'ivyipfuzo bidashira muri kiremwa muntu. Yesu nadufashe kandi adutabare cyane. Urabona uyu munsi abadamu ntukimenya ko ari umudamu, ntukimenya ko ari inkumi, bose bambara cyo kimwe, bose n'amajipo, bose n'amakanzu. Ku ivyo byose bigaca bigihumanya imbere y'Imana, ibintu bihumanya abantu bakaboneka imbere y'Imana bagize iki, bahumanye, bakaririmba bahumanye, bagasigura bahumanye, bagasenga bahumanye. Yesu adufashe kandi adutabare. None rero aho ni mu mico n'imigenzo by'igihugu yacu, kuvuga mu nyambaro. Hanyuma ikigira kabiri, mu mico n'imigenzo by'ibihugu baciye batubuza kwikorera ibintu twara twihingurira. Abantu ntibaba bagihingura ibyo bahora bihingurira. Mu Burundi Abarundi baba bashobora gufata ishoka bakayicura mu mabuye bonyine birondere mu butare biyimbiye, bagakuramo ishoka, amasuka, imihoro, ubukero, imbugita. Ariko ibyo byose byagiye bikugwa muri twebwe, kubera iki bo bafise umugambi wuko bo bagomba kutuzanira ibyo bakoze mu gihe bashakiye, kugira ngo baduteze ubukene kanaka no kudukoresha ibikorwa bo baba bagomvye, bivanye n'ihangiro bafise ryo kurimbura kiremwa muntu. Ari mu mico n'imigenzo badukuye ku byacu, baduha ibyabo, na cyane cyane mu nyambaro ndetse no mu bikorwa. Niki abantu bagomba kugenda nk'abazungu, abantu bagomba kugenda nk'uko abadayimoni bagenda. Ni kimubona uyu munsi abagabo basigara bambara impuzu ziteye isoni, bakambara amapantaro atabutse iyo bita amadeshire, bakambara za pocket down, bakambara ibintu bakimosha ibintu. Yesu adufashe adutabare. No kuvuga mu byo batunyaze, twaranyazwe ukuntu umuntu agira isuku mu bijanye n'isuku n'isukura. No kuvuga babo batuzaniye ibintu mengana ibintu bya kijambere, ariko ibyo duca tubitegerwamwo. Abantu baca bimosha inyimosho ziteye isoni, bamwe bakikishira kamasunzu nk'ay'inkoko, abandi bagashiramwe ibintu mu mitwe bakaba nk'abasazi, bagashiramwe amatenture nibi by'ubwibone bwinshi. Bamwe bagafata imishatsi bagahindura, bagomba kugira imishatsi nk'iy'abazungu. Warafise y'intetere akaguca agomba guhindura, agashiramwe produit akagira nk'iy'umushinwa, cyagomba kugira nk'iyo muzungu kanaka. Bikwega iki ubwibone. Abantu baca bafata ibintu by'abadayimoni, abari byo bambara. Bamwe batangura gutoboza amazuru, abandi batangura gutobora imikondo, abandi bagira ibintu bitandukanye, abandi bakambara imigufu, bakambara amashenete, bakambara iki ngo nugushaza, naho ari
amayeri y'abadayimoni, muca muvuga ngo na kera barambara ibihete bakambara iki, ariko ibyo tubona uyu munsi byo birengeye ibyo bambara ico gihe. Ntibivuze ko n'ibyo bambara byari byiza, ariko ibyo tubona muri no myaka birenze birusha ububi iby'ico gihe. Yesu adufashe kandi adutabare. Rero mu mico n'imigenzo by'ibihugu twaciye duhindurirwa, tugomba kugenda nk'uko bagenda, tukumvira nk'uko biyumvira, tugakora nk'uko bakora. Nico gituma mubona ibintu byose tugendera ku murongo w'ibyo bashaka. Ibyo badashatse iyo umuntu abikoze acagira iki, acahanwa. Yesu adufashe kandi adutabare cyane mu mico n'imigenzo, haba mu burimo, mu kurima, mu byo gufashanya byaciye bihinduka. Kari umuntu icyo akeneye yaragendaga akabana mugenzi we, ariko baca bazana amafaranga. Simbuze ko amafaranga ari mabi, ariko nayo yaje kudukorera ikibi. No kuvuga ibyo umuntu yarakenera kuri mugenzi wa ufise ukeneye imbuto y'ibiharage, waramushira akagukabira, ukamuha ibigori nawe akaguha ivyo biharage. Canke abantu bagahana ibitungwa, bagahana inka, bagahana iki, ariko uyu munsi udafise amahera si benshi yopfa kuguha ikintu ciwe kanaka utamuhaye amahera. Ubwo nibwo buryo batunyaze, kandi batugira ibikoresho byabo kugira ngo bikunde ko badufata muri wa mugambi wabo wo kurimbura ikiremwa muntu. Yesu nadufashe kandi nadutabare. Muri ibyo ni byinshi navyo nyene sinobyinjiramo ngo ndabimara, ariko ndavuga bimwe muri byo. Reka kugira ngo dushe tubandanya twinjire no mu kijanye n'indero. Yesu adufashe kandi adutabare. Burya bene data, indero iva haziko, kandi burya igiti naco bavuga ngo kigororwa iyo kikiri gitonya. Ubu rero indero yo haziko, kubera iryo terambere ryaciye riza, haciye hakorwa ibikoresho bituma abavyeyi batakironka umwanya wo kurikirana abana babo, kandi n'abana batakironka umwanya wo kubana n'abavyeyi. Hampande y'ivyo bikoresho haca haza ubutame n'imiruho biturutse ku bukene, bivuye kuri bimwe byose twavuga. Umuntu kugira ngo abeho cyangwa atunge umuryango bisaba ko akora karuha. Amaze gukora karuha rero nta mwanya asubira kuronka ukwikirana umuryango, nta mwanya asubira kuronka gusenga. Niyo asenze asenga amasengesho y'inarureshwa, asenga amasengesho yo kwikurayo. Kubera iki? Nta mwanya abafise, abarushe kubera ubuzima bugumye kandi butoroshe tuba tubayemwo, bwatewe na bya bindi byose twagiye dusigura, twagiye tuvuga. Yesu adufashe kandi adutabare bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Naco gituma rero mu bijanye n'indero haciye twaciye tuzanirwa ibikoresho bitandukanye, si mu ndero gusa, ni no mu bundi buzima busanzwe. Murabona amatelefone, murabona amateleviziyo. Ubu mwana aregwa na telefone, akaregwa na televiziyo, kuko nivyo abavyeyi bamurekurira ko, nivyo bamuha. Ugasanga nivyo agumije, ugasanga nivyo arimwo, nivyo yirirwamwo, nivyo agumamwo, nta kindi. Yesu adufashe adutabare. Ugasanga nivyo bariko bararaba, bya bifilime by'urukozasoni, bariko baraba bya bikorwa by'ubusambanyi, bariko baraba bya bindi by'amakomedi n'ibindi. Satani yatuzanira abakinyi b'amakomedi, atuzanira abakinyi b'ibintu bitagira ico byo bimara mu buzima bw'abantu, amafilme, abantu bagaca bigumira muri ivyo. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Mu kijanye n'indero rero, indero yo haziko ibirapfuye. Abavyeyi ntibakibwiza ukuri abana babo, abana nabo ntibakimenya ukuri kuko bategezwa kugenda nuko bategezwa kwifata. Yesu nadufashe nadutabare cyane. Hanyuma baca batuzanira no kwiga amashure umwana yiga, akayiga akazotangura muhira bafise nk'inka 5, ariko akazoyaheza basigaranye inka ubusa, kuko biteze bati twigisha umwana wacu, hanyuma ni yaheza azokora, azoronka akazi, hanyuma ibi bigaruzwe. Ariko na nyabuzi ugaca bubura. Umuntu akazosazira ku ishuri, aho gusaza akora igikorwa kanaka,
kugira ngo kimufashe. Simvuze ko kwiga amashuri ari kuyoba habe namba, ariko nuko usanga tuyiga imyaka nyinshi cyane kurusha imyaka twokoze ibikorwa, kandi baca batugwiriza bagaca bagwiza amateori kurusha amapratique. Tukaca twiga umuntu bakamwigisha ordinateur atani afise imbere yiwe, atazi no kuyatsa, atazi no kuyikoresha, bagaca bamuhendesha urupapuro, agaca twara urupapuro ngo bise diplome, naho urupapuro atakiriko ahatagira ko namba. Yesu adufashe adutabare cyane. Ariko wagenda kuraba iwabo ugasanga abana babo bakubitigwa kwiga amapratique, ugasanga biga teore pratique akabyiga hanyuma akagira kakabikora, mugatwebwe tukiga ibyo kumunwa gusa, n'ibyo twumvisha amatwi gusa, ariko ibyo tubonesha amaso n'ibikorwa ibyo onye ntitwigere tubironka. Tukaguma muri ibyo, tugitwa ngo dufise abize, tugitwa ngo dufise abantu basirimutse, bagaca bituma bamwe batanafata n'isuka ngo barime barondereye mu burimyi, kuko babagira bati twarize twarateye imbere. Hanyuma mbere bamwe bakaca babo kwiruka muri ya migambwe na ya madini, bakaba kuja kuryana, bakaba abo kuja kurya ibiturire, bakaba abo kuja gutoteza no gukubita abandi babirondeye, bigatuma baburabuza bamwe bari ku kivi, bigatuma ibiturire bigwira, bigatuma ubugome n'ubwicanyi buba bwinshi, ubusuma bumurengera, uwabirondeye ntabirye kubera hariho abandi hari gitigiri kinini cyari kurondera, ariko cishwe mu mayeri, cicwa ngo bariko bariga, bariko barisansiye, ubwo lisansiye bwabo bagaca babura akazi, niyo akazi ukaronse bagaca baguhemba intica nikize, ugasanga baguhemba ibihumbi 300 ku kwezi. Ibihumbi 300 ku kwezi babiguhemba, ugasanga inzu panze yonyene ku munsi bigusaba kuri ya nk'ibihumbi nka 2, ugaca usanga kugira ngo uronka amakara utekesha ku munsi bigusaba nk'ibihumbi 6, ugasanga kugira ngo umuceri wonyene uronke ikiro kimwe ugasanga ugura ibihumbi 7 canke 8, ugaca usanga ku munsi ukonsoma nk'amafaranga ibihumbi 20, ariko ku kwezi ukorera ibihumbi 300, ku munsi kivuga ukorera ibihumbi 10, ariko ugaca usanga ibihumbi 20 byonyene ku munsi ntibikwira mu buzima bwa misi yose. Usanga buri kwezi uza gukoresha amafaranga ari yigwije kw'inshuro 3 kuyuhembwa. No kuvuga rero nahamubona ubusuma buce buba bwinshi hirya no hino, indyane mu madini, indyane mu gacaduka imigambwe, hakaduka ibintu biteye ubwoba hirya no hino. Kubera iki? Twahendewe no muri iki cindero, muri iki citwa ngo n'amashure, muri iki citwa ubumenyi. Ishure ryari ryiza iyo ririko ryigisha umuntu cyategezwa gukora, kandi akabyiga mu mwanya muto, mu gihe agifise inguvu, kuko burya hariho imyaka umuntu yamaze kuyirengana kugira atere imbere. Kiba ari ikintu kitoroshe. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Aha rero nawo nyene n'umutego twatezwe n'ururiba Satani yaduteze, kugira ngo abantu bitwe abafonctionnaire, bitwa bize. Genda muri abantu bafise ama diplome, bafise ama licence, bafise ama doctora, ariko bicaye muhira batazi aba docteur karuhariwe, ariko atazi no guhingura ikinini cyofasha mugenzi we, tukaca twama duteze ibiganza ibyo batuzaniye, kandi twe dufise ubinga bwo kubikora. None tubikore gute? Kandi produits zibikora canke amategeko atatwemerera kugira iki kubikora. Kubera iki? Byose bafise umurongo ntarengwa, umurongo utukura babishize ko. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nguyu wundi mutego rero mu kijanye n'indero, mu kijanye n'imibereho yacu, mu bijanye n'indero. Umwana ariga akiga imyaka yorondeyemwo, nukuvuga hariho imyaka umuntu abagifise inguvu, ahubwo bagaca musaba ko yiga amashure menshi cyane, akazoja kuyaheza ari mu myaka 40, imyaka 50, atagifise inguvu zo kurondera, agaca yicara ngaho araba baca bagenda kugwanira no kuniganira muri ya migambwe, abana bagaca baja kuniganira muri ya madini, kugira ngo arabe yuko yoronka ico rirenza. Yesu
Yesu adufashe kandi adutabare. Iki naco nyine n'umutego badushiriyeho, bo bivyabo barabikora ku buryo bw'uko bo bibandanye bibateza imbere, kandi abazobarondera rimwe bateza imbere ni ba bantu bitwa ngo barize, kuko nibo baca baja gukina ya politike y'ubwicanyi y'ugwanko, bigaca bituma rero mbere abo nyene ari nabo basahura ryatunga ry'ibihugu byabo, bwa butare zanzahabu, bagaca baheza bakabiha babashebuja wabo, bagaca babaha amafaranga y'intica ntikize atashobora kubakiza kandi adashobora kubica, bagaca bahora arabasuma, arabagomba kwica bagenzi babo umwanya wari wo wose. Yesu adufashe adutabare. Niki rero kubijanye n'indero, kandi kubijanye n'indero namye ndakivuga, ugasanga araha baca bazanamwo n'ivyigwa atacusha kumarira abantu, ugasanga batuzaniyemo n'ivyigwa umwana atangura kwiga ivy'imibonano mpuzabitsina akiri umwana muto nyagifise ubwonko buto bwo kwakira ivyo bintu. Abana rero bagaca babivamwo baje kugira pratique, bakiroha mu busambanyi. Araha rero haciye anashigwaho n'amavuriro yitwa ngo les amis des jeunes ajejwe ivyo gukurikirana urwaruka. Impanuro batanga canke amashira hamwe za Cordaid n'izindi ziza zivuga ngo ko zitawugwaruka, bazitumirira ibintu vyo kuvyara ku rugero, vyo kuja ku buryo vya planning familiare, bakabigisha kwirinda na cyane mu gusambana bakoresheje ubufuko. Yesu adufashe adutabare. Kandi ugasanga no mu mfashanyo duhabwa imfashanyo z'ubufuko, abantu bagahabwa imfashanyo zigwiye z'ubufuko, kuge buko no kuja kubutora, umuntu awutora ku buntu, hagacagenwa n'ababutanga kandi bahembwa n'aya mashira hamwe canke bahembwa na leta. Yesu adufashe kandi adutabare. Uwo n'umutego bana b'abantu twatezwe kandi turimo na cyane muri kijanye n'amagara, kijanye n'indero n'amashure. Yesu nabahezagire. Iyo umuntu amaze kwitwa umufonctionnaire, amaze kwitwa umuntu yaronse diplome, agahendwa n'ugo rupapuro n'ugo rukaratazi abafise tariko ruramugaburira, utaba ruriko ruratuma aronka ukuntu abaho, agaca abaho uko nyene ari umusuma, ari wowe unagomba kugivya abandi atabikoreye kuko nashoboye kurima. Baramaze kumuhenda yuko ari uwize, ari umufonctionnaire. Naho umufonctionnaire atagira akazi, adashobora kwirasiona, adashobora kwigurira isabuni, ntabwo bari umufonctionnaire, abarutwa n'umurimyi. Nibo baba rero baburi ico bakora, bamwe bagaca bagira iki, baje gukora ibikorwa by'ubusambanyi, bakaja gukora ibikorwa by'urugomo, abandi bakaja gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Kubera iki? Barize bararuha, biga imyaka myinshi, hama ivyo bize ntihagira ico bigira iki bibamarira. Nugize ngo aronsa akazi, agaca gukora akazi k'ivyo bitigeze bica mu maso yiwe, akaja kubikora kubera abuze uko abigenza, abuze uko ntabaho, bigace bituma ibintu byose, ibikorwa byose byama bikorwa nabi, bice bituma byama bigenda bikorwa bicumbagira. Yesu adufashe adutabare. Kandi habugwamo umwimbu, hakabugwamo umusaruro. Naha mubona systeme yo kwiga igenda rimwe, na cyane mu bihugu cyane ibihugu bya Afrika bitaratera imbere, bagaca batuzanira systeme ituma ahubwo indero y'abana isubira inyuma. Raba nkuku bahinduye systeme ya kera, ubu turiko twiga mu cyo bita fondamentale muri nouveau systeme. Abana bakiga ibintu biri simultane mu bintu byinshi, ugasanga ivyo bintu kugira ngo umwana azohitemo ico agira iki yo kwiga, yo kurikirana bikanka. Kandi bagaca banayitishamwe umuntu ibyo yo kwiga, aho umuntu yo kwize ibyo ashoboye, umuntu bagaca bamwigisha ibyo ashoboye, ibyo adashoboye. Ukaba wari ushoboye nko gukora imyuga kanaka, wari ushoboye kubaza cyangwa wari ushoboye gucura, cyangwa wari ushoboye kubaka ibintu kanaka, bagaca baja kukwigisha indimi, bagaca baja kukwigisha Igiswahili n'Icongereza. Kandi wari ushoboye kubaka, kandi wari ushoboye guhingura ubutare cyangwa wari ushoboye kurima, ukaja kwiga ibyo udashoboye, bigaca bituma ibihugu byacu byama mu bukene, bigatuma ya systeme yabo tudashobora kuyikuramo. Kubera iki? Haba dufise aho badutegeye kandi hakomeye. Yesu adufashe kandi adutabare ku cindero. Nika naho nyene ngarukirize ngaha, ibindi namwebwe murabibona, namwebwe murabizi. Yesu adufashe adutabare. Tuje kuca amagara y'abantu, uje n'amagara y'abantu.
naco nyene ni iki umuntu yiga ugasanga mu magara y'abantu nta burenganzira afise bwo kuzokora ibikanaka kubera bo bazi ico barakoze. Magara y'abantu rero ni ukuvuga ngo magara y'abantu ikintu baduteze cyane, batunyegeje yuko ibi twirimira ibi dufungura twarimye bya kirundi ko birimo imiti ihambaye kandi ikomeye. Ni ukuvuga rero bagaca bagomba kudushira kuri ibi kuruyeri kugwenge kuri bahinguye bashize ngo y'amaproduit chimique na bwaburozi bwabo kugira ngo byice amagara yacu. Ugaca usanga rero ivyo biri mu magara y'abantu, usanga ari abantu umuntu niyagwaye grippe agaca yiruka kuja kugura ibinini, umuntu niyagwaye yumvise ashushe aca yiruka akamutera agashinge. Ariko mu gihe twofunguye neza ibitwirimira, ibitunguru bitukura tukabifungura, ivyera tukabifungura, ivyamabi tukabifungura, tubirya muri zandya, ibindi ibiribwa bibisi tukabirya ari bibisi, mwico gihe vyoje gutuma abasoda b'imibiri yacu bakomera. Rero ko aca tuja kurya vya bindi bimwe y'amaproduit chimique, ni ukuvuga ngo imibiri yacu abasoda baca ba febre, nta nguvu uca dutakaza inguvu z'abasoda b'umubiri, umuntu agaca gwaragurika. Grippe yonyine ifasha umuntu bigasaba yuko barinda kumujana mu bitaro, bigasaba ko barinda kumujana kwa muganga. Yesu adufashe kandi adutabare ane kucerekeye amagara y'abantu. Ikindi iyo ni systeme ya mbere baduhishije yuko ibi twirimira, ibi biterwa dutera yuko ari imiti ituvura, yuko ari imiti ubwa mbere ari ingaburo nziza ku magara yacu, bikongera bikaba imiti kugira ngo twame tubategeye amashi kandi twame turiko turagira iki twaje gufungura bya bintu byabo birimwe uburozi badutega. Yesu adutabare kandi adufashe cyane. Ikigira kabiri mu magara y'abantu ni ibintu bijanye n'irondoka, baca namwo ibi bintu by'iki bya planning familiare ngo byo kugabanya iki, kugabanya imvyaro. Mbega ndaswe kubabaza, mbega kuri basokuru na basokuruza bavyara benshi, kandi murabizi ko burya itunga rya mbere igihugu cyose kiba gifise n'abantu. Itunga rya mbere n'abantu, igihugu kirimo abantu benshi nico gitera imbere, ntibaze babahende. Igihugu kirimo abantu bake gutera imbere kiranagora, ko igihugu gifise abantu benshi ni batera imbere kubera iki, bakora ari benshi bagaca produiza ari benshi. Rero iyo produiza ari benshi nubwo bakonsoma ari benshi, ariko aba produiza ari benshi kugitegerezwa kugira iki, gutera imbere. Rero baca ico rero batangura kugira iki, kutubwira ngo tuvyare bake dushobora kurera, batangura kutuzanamwo kuvyaramwo babiri batatumwe kugira ngo baduhonye buke buke, nka wa mugambi Farawo yaya nama yagira yo guhonya Abisirayeli ngo abana bose b'abahungu bavutse bagira iki, babice. Uyu munsi wo ntibica abana b'abahungu gusa n'abakobwa babigenderamo. Ivyo biri muri wa mugambi nababwira wa biremwa, kuko nukuvuga abatahitanywe na ya migambi nababwira yuko babona umwana akivuka bagaca bamwica mu buryo bw'imwe mu bakoresheje ya mihango ya gishetani iri mu madini. Nukuvuga batari mu madini nayo akora ivyo, baca bagira iki, baca bobrija kuvyara bake bashobora kurera. Kandi rero mwico gihe rero ntubuzi ugariye ko yuko atari wa mwana Imana yerungika mu gikorwa cyo kwisi, kandi ari nawazo hava gufasha akuzamura ugatera imbere. Abantu bagaca ba muri ivyo bakamuvya planning familiare. Ubwa mbere bakigishwa bagatozwa kuba bicanyi, igira kabiri bagatozwa kuba bansi b'Imana, igira gatatu bagaca batozwa kuzibira no kwankiriza umugambi w'Imana wo kurungika abakozi bayo mwisi. Yesu adufashe adutabare cyane. Iryo niryo hangiro nyamukuru Satani ariko arakora mu bantu kujanye n'amagara y'abantu. Nikimubona byanse mu mpande zimwe bagaca bishira mu bindi, cyo bituma bakora ama produit chimique atumaza guhindura utunyangingo uturemangingo tw'umubiri mu mubiri w'umuntu biciye mu byo turya n'ibyo tunwa, na cyane cyane muri ibi by'amaji na bimwe by'ibirungo nababwira baguma bahingura mu mahinguriro. No kuvuga iyo umuntu abinwa akabirya bijya bintu byabo ariko arahingura mu mahinguriro, ya miceri ya plastike, ya masos tomate, ya maji za furusana bya biki, nukuvuga nubwa bushaza bahingura za nyama bahingura, basigaye bahingura inyama z'inka bihinguriye atari nka babaze. Nukuvuga ivyo byose imwe biza mu magopo, imwe biza bitekeye ya mata yabo.
nukuvuga ivyo bintu rero iyo tubiriye tukabirya tukabinwa bica biza baba bashizemwo produit ikiza guhindura utunyangingo tw'imibiri yacu, umuntu ugaca usanga umuntu agize umurumbo w'ubusambanyi. Ikindi abadamu bagiye kuvyara bagaca babura ibise, bubuze ibise rero barategura urushinge baca bagutera urushinge, rero byanse ico bakora baca bagushira ku mbugita bakakugira cesarienne. Ntuzokwemera ko bakugira cesarienne 3 4 5 baca kugira bati utagomba kwiguhitana, reka kugira ntiguhitane, reka tugukurire igitereko tucubike. Abantu rero bagaca bakora wa mugambi wo kugira iki, wo kwanka igikorwa c'Imana, uhugarariza Imana, umugararizo ugacuza mw'ubwo buryo, bakaba bicanyi, abantu bagahinduka amarimbi, abantu bagahinduka imva. Yesu adufashe kandi adutabare n'uwo mugambi kirimbuzi Satani ariko arakora. Naco gituma munzobona hari nk'irishamwe rya OMS ngo rikurikirana amagara y'abantu kw'isi, bazogenda barungika abantu ngo n'abaganga Médecins Sans Frontières baje gukurikirana ibintu cyangwa n'abahinga kanaka, canke ngo bariko batanga imfashanyo kanaka. Ivyo byose babikora mu buryarya, bakabikora mu mayeri yabo, bagomba kuza konona no kugira iperereza mu bihugu kanaka barabibica nk'ebiriya ko mu byabo atabandi bahinga batowe mu b'Imana yarungitse bariko barakora ibindi bikorwa byoza kugwanya abo bantu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nico gituma mubona iki gihe hariho ibyaje ngo bije gukingira abantu, ngo bije kugabanya impfu, ariko impfu zikagwira mu mpande nyinshi. Iki gihe harika gupfa abantu benshi mu buryo tubona bugaragara cyane, ariko n'abandi bapfa mu buryo butagaragara, bishwa ari inzoya, bapfiriye mu nda za mama babo. Abantu benshi bagenda buzuyemwo ibiziga by'abantu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ni byinshi sinobivuga ngo ndabimare, nabivuze. Hari byinshi namwe bwe mu ndusha, hari byinshi mubonesha amaso kurusha jewe. Nero Yesu abahezagire. Ibisigaye umugambi wa bino byose twagiye tuvuga, icambere nukugira iki, nukurimbura, nukwica ikiremwa muntu kugira ngo bize bikunde ntikize kibona Imana. Abantu benshi baze bisangiye muri Gihenomu, bari baravuze Imana, bari barakoreye Imana, ariko baze bisangiye mu muriro udahera. N'uyu mugambi kirimbuzi wa Satani nibi byose mwagiye mwumva. Nero bene data ibintu kugira ngo tubihungu bwa mbere, ico twokora inama twokora uko twobigenza. Icambere ni muze twumvire mpwemu yera, twumvire Yesu, kuko nababwiye documentation dufise ni mpwemu yera. Enda twumvire mpwemu yera uko niwe niwe documentation dufise, niwe ajejwe iperereza ry'abariko baja mwijuru. Nkuko ibihugu usanga igisika cyose kiba gifise iperereza, niyo natwe turafise ijuru rafise documentation kandi ikomeye irongowe na mpwemu yera. Uwo rero nimuze twemere inama ariko aratubwira, duhebe ibi byo kurya n'ibi byo kunywa bihumanye, duhebe izinyambaro zihumanye, duhebe ibintu byose ibi by'amaproduit chimique bagenda batuzanira, ibintu bishasha byitwa ngo niterambere, tubitera umugongo. Hanyuma mu burimye dusubire ku burimyi bwo hambere, ibi by'amase ya kijambere tubireke, mu bworozi dusubire tworore nka hambere, ibi bintu by'ikizungu tubireke, nari byo biduha byinshi ariko nivyo bizotwica. Hanyuma bene data mu kurya mu kunwa dusubire kuri ibi bya kera, twirire ibi twirimira, tujye ivyamwa, turye n'izindi rya twarimye, ibisigaye dusenga Imana. Katumaze gusenga Imana izotwungura ubwenge. Abahinga muri twebwe barahari, Yesu azobatanga kandi nubu barahari. Hanyuma ibintu bisubire kugenda neza. Hama ikindi ibi by'imigambwe, ibi by'amadini, abantu bareke kuryana uko n'umutego twatezwe, kuko uwanka mwene se wese ni umwicanyi, kandi nta mwicanyi azoja mu bwami bwo mwijuru, kandi nta canduye nta n'igihumanye kizoja mwijuru. Nta muntu azoja mwijuru yarambaye amagufa y'abantu, nta muntu azoja mwijuru yarayiriye akanywa ubutara akajya n'amagufa y'abantu, nta muntu azoja mwijuru yisiga ubwonko bw'abantu, nta muntu azoja mwijuru yisiga intanga z'abagabo, nta muntu azoja mwijuru yerekana intege, agenda yerekanye intege, akambara amapasura, akashirako ibisuko, agashirako amahereni,
agashirako amatatiwaje akagira iki, ibyo byose ntawe uzoja mu ijuru abyambaye. Nta mugore azoja mu ijuru yambara ipantaro ry'umugabo wiwe, nta mukobwa azoja mu ijuru yambara imini, nta mukobwa azoja mu ijuru yambara mukondawuti. Ibyo byose ni ibyo batuzaniye, ni inyambaro z'abadayimoni batuzaniye, ni ibyo kurya by'ibisigo bariko baratuzanira, ni ibyo kurya byanduye ko batuzanira, ni imigenzo ipfuye batuzaniye. Ibyo byose tuvyiyambure, tubitekure, dusubire tube abantu b'Imana. Aho uri hose wambarire Kristo, aho uri hose ugendere muri Kristo, aho uri hose umenye ko ibyo gufungura ufungure uhesha Kristo icubahiro, ibyo urya, ibyo unwa, ibyo wambara, ibyo uvuga, ibyo ukora. Yesu adufashe kandi adutabare. None rero Yesu abahezagire kandi ashishikare kubana n'umuntu wese azokumviriza ibi biganiro ndetse akabisangiza n'abandi. Yesu abahezagire, Yesu adutabare kandi aduhana umugisha. Mwami w'abami Yesu Kristo, urakoze, ndagushimiye, ndagukengurukiye nyakubahwa. Ibi byose no bishimirwe kandi wishimwe n'icubahiro, kuko Mana ni ibyawe kandi ashishikare kwigisha abantu bawe, kuko nivyagenda neza abantu bagahumuka, abantu bakamenya ukuri, izo bari inyungu ku bwami bwawe. Nukuri Mwami, kandi ucubure gushimwe n'icubahiro, tuzonezerwa duhimbawe duhuriye n'ubwoko bwawe mu ijuru. Uzobukoze, tugushimira tuti warakoze, tugushimira Mwami wanje Yesu Kristo. Ninasanga yo bene data ndabaza nti mbega namwe mwaje izompimbara. Turi imbere tugushimira tuti warakoze, warakoze. Ishimwe rihabwe wowe Mwami wacu Yesu Kristo, mu izina ryawe ryera Yesu, amena. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Itwi tusemerera.